yabaye ya formation habaye aho hayaje abahinga batandukanye bavuye hanze na cyane cyane hari abavuye mu Bufaransa ego bari baje kudukahiriza ubumenyi nitwa Muyizigire Clovis nkaba nahoze niga ngaha kuri Université Direct Tanganyika hama naje muri rino clôture yabaye ya formation habaye aho hayaje abahinga batandukanye bavuye hanze na cyane cyane hari abavuye mu Bufaransa ego bari baje kudukahiriza ubumenyi hama nivyo no munsi rero harabaye inyuma y'iyo formation harabaye ibibazo byatanzwe kugira babone ababyifashemo neza gusumbya abandi hama na jewe nkaba narakoze neza nkaba nabaye mu bambere agashimwe na ronse nuko mutabonye abandi nari kumwe n'abandi bane twagiye hamwe turakora igikorwa cyarashimwe nabo baje kutugirira iyo formation hama tukaba twakoze application logiciel ikoreshwa muri telefone. Iyo logiciel izofasha abanyeshure n'abigisha kuronka vyoroshe amaressources sinzi uko bivuga amaressources no kuvuga ibibazo byagiye birakorwa n'inyishu zavyo baciye kuyo application no kuvuga kandi iyo application izofasha kuko twashyizemo ikintu basigaye bita ubuhinga bwa none bita intelligence artificielle ni ubuhinga bukorana n'iyo application twashyizemo kugira umunyeshuri ahari wanashima agashobora kubaza iyo application ikibazo yipfuza bivanye n'amaressources ibibazo twagiye turashira tuzoba dufise umunyeshuri ashobora kuronka inyishu itomoye canke ihakwa kuba exact a partir y'iyo application. Rero nuko application ikora mu bisanzwe yitwa Quick Hub. Inyigisho twaronse ziradufasha na cyane cyane je nsanzwe nkora naho nkora ndakoresha ubwo bumenyi kuko jewe no mu mwaka uheze nari navyitabiriye kuko narabona ingaruka nziza narumvise ingaruka kandi narabibonye yuko bishobora gufasha mu iterambere y'ubwo buhinga bwa none. Icyambere na mbere bivanye n'ivyo nkora hari ivyo nakoze abantu barabishima hama barabigura ni kuvuga ako n'akarorero mu bundi burorero novuga mugabo hari byinshi wanashima izo nyigisho zirashobora kugufasha kurenga imbibe bashobora gukora ahandi hantu kubera ubumenyi hari ubumenyi tuba bugutangwa mu gihugu ariko ugasanga barabuguhaye a partir y'iyo formation. Rero nibaze yuko ari akarusho kanini. Rero nsanzwe ndi umu developer hariho tamaze kuronka ikiraka niko novuga canke ibiraka nkakorana n'umuntu ashobora gukoresha ubuhinga wanashimba mba nsanganywe ariko shize hamwe na bimwe mu byo mba narabonye muri iyo formation. Akarorero formation batwigisha ibintu bya clouding ubu jewe ndayikoresha kandi bigenda neza narayikoresha na avant formation ariko ubunye hari akarusho ubu ni sawa. Icyo nosaba nuko nosaba abandi banyeshure bari muri informatique kwitabira ivyo bintu kuko birafasha. Leta icyo noyisaba nuko yo kwikirana ugwaruka nkatwe
kuko babisibiye neza mu nama yabaye inyuma y'iyo formation bavuze yuko ubumenyi ari itunga rikomeye cyane ku muntu no ku gihugu. Nibaza yuko leta yofata mu mugongo cyane cyane ikintu kijejwe no gukahiriza ubwenge abanyeshuri. Nibaza yuko bishobora gufasha benshi. Hama bateguye nabo bakoresha formation abantu bagera kuri 30 nimba ntihenze, ariko nibaza yuko nimba bizobakundira si ibintu byoroshe kuko naho tuba 30 bisaba kudukurikirana cyane. Nibaza yuko mu nyuma bazohora bakongereza igitigiri ko abakuzana abandi bantu bafasha kugirisha izo formation canke mu bindi.